nta rukundo ugize rumbabaza jewe. Wapi? Ariko nyene urakunda tu. Nene uradakunda. Na uradakunda. Nanu. Ndakunda mugabo ndakunda. Mugabo je suis pas déjà ndakubwira Gadris. Ukunda abasirikare. Mu buzima bwanje byaranyafix kandi byaratumye mba ikindi kintu. You know. Nta muntu jewe za kumbabaza. Ndakura Imana yo mwijuru. Umutipo yatanguye kugira uko deja ndavyinjiramo ndabizi ko birashobora gushika canke nibishike. Nukuri kwimana je nta muntu je yombabaza. Nta mutipe yo kubabaza. Ntibikunda. Oya numwana w'umuntu. Nakuze nzi ko ibibabaza ni byinshi kuko n'umusirikare arababara kandi akababazwa n'umuntu atanazi akisacrifice. Ibaza rero je ndavyigiyemo ndabizi. Ndabizi ko ndabigiyemo kandi bishobora kumbabaza. Mbabazwa niki? Bisigura ko abumaze guheba ari bo benshi ko bamaze guheba. Wasico? Birashika rero umutipe nyene ubone ko ariko arayumva nyene ugerageza kumusaba. Biramusha. Kumusaba imbabazi umunyene. Jewe ndamusaba imbabazi. Yesu oya nukuri. Imana yarabindinze. Agiye Bye. Chirondera uwundi. Ntawe ndondera je sinondera umutipe. Ndamurondera kubera. Tivyo shikanye umutipe ukamubona. Ego birashika. Ukabona umutipe ukavuga ati wow. Il est beau canke iki mugabo c'est pas à toi yuko uguma wiruka. Après toi bakobwa on est des princesses. On est des fleurs, on est des lumières donc utegerezwa gufatwa neza. C'est pas nous yuko uri kunyama abatipe c'est à eux. Muri imyaka nyene ivyo uri kuravuga. Isaac TV. Oh. Yes. Nizere ko mumeze bien sana bakunzi ba Isaac TV. This is Isaac TV yo Komi Drizzy special compassion maneko. Rero nko mubibona hariya imbere murafise umu invité. Anyway nibaze yuko it's mwari umenyereye kumbona afise umu invité nkuko mwari umenyereye kumbona kumva umanalize. Ndi kumwe na the CEO the boss but today ndafise umu invité natumiye ngaha. Mwige masa neza ka makeup yaye hariko makeup nyene kuka panshe nyene kimishatsi kameze bien nizo siyamba utuntu nyene tutu argent turi cool sayaga harika gatatuage hajya gato nyene kadasomeka cyane gusa nyene gasoma umwegereye ntituzi yuko hari nutundi dutatuage turakora mu kici ndabara mu kici nanje meze neza ndashima Imana. Karibu kuri Isaac TV. Murakoze cyane. Wiyumva gute? Ndagiyewe cyane. Abamenyereye dukunda gukoresha ibiganira aba diaspora nk'abarindiriye ko mugati karimo mu Burundi. Oya. Oya jemba mu Burundi vraiment. Myaka yose wayibaye mu Burundi. Yego cyane. Higeze ugenda hanze. Ba vacances nyene. Ugiye gufata ka vacances. Kuramukanya nkaca ngaruka. Kuramusanye n'abacuti. Wow, good. Yeah. Biratesa. Yes, umwigeme rero reka mvuge parce que jewe avaye ko dukwana ikiganiro kameme turaganira inbox akambwira nitwuku nkoribi mbangaha marezuma haba ntarahambwira yitwa Lydia. Igezina abavyeyi bamwise. Mbega kandi kazina kariko kuri Lydia nakahe kikirundi? Habimana. Okay, yitwa Lydia Habimana. Hama rero benshi bamuzi nka Dia Magri. Abantu bo muri entertainment bamuzi nka Dia Magri. Abandi nabo baraganahinzi bavuga ngo Magi. Bese bavuga Magi. Yes, Dia umeze bien. Ndashima no kuri ndakomeye. Dia Magri kavuye he? Dia Magri, Dia ni Lydia. Bararikata ndumwana bararikata. Bakavuga Dia. Wow. Ego. Shamba karatesa nyene. Nuko namenyere benshi banyita Dia kwanza. Ego. Hama Magli ni Margarita donc mama Magi. Magi cyashira ko yoli. Chiba Magli. Cyukareka kakitwa Magi nyene ni. Yes, Dia Magri abahehe asanzwe akora iki? Dia Magri mba munyakabiga. Mba munyakabiga hama mu buzima bwanje nkora makeup. Wow. Ego. Ukora makeup. Ego. Ariko no musi naka makeup gakurika mbega mu buzima bwose nta makeup isanzwe kujako cyane. Sinkunda kwisiga byinshi vraiment. Ndakunda ibintu biri simple mugabo hari abantu bakunda makeup kandi ni benshi. Wewe ukora ivyo udakunda.
ba enfin ndabikunda kubande kubibona kubera tesa kugira winjiza gafuranga biratesa vraiment ya uriko urabona umuntu yigize makeup biratesa sana uga kuri jewe babona umenga si jewe nyene kamakuru ansumira ngo razimba si cane n'ukuri oya vraiment nanagata iyi image bariko barayibona ngaha ugacuvuga yuko ukora makeup urazi ko abantu barisho baca batangara kubera ntisiga cane bon no mbega umuntu twabonye yambaye muzu z'igisirikare cy'igihugu umusirikare w'igihugu cacu jewe ndamukunda haritanga atiziganya mu gukorera igihugu ciwe aharahara harubunda ko bw'umutekano w'igihugu iyo rukambye niyaja kandagenda ndahiga imanga bigenda gute kakore makeup ni kahe nyene ni ibintu nyene bibiri nakazi nk'ibindi byose ya yes ndabibutse yuko Dia Magri rero no muririmbyi kazi mushasha mvuge kuri mushasha nabonye akantu kanditseho 2017 niho wagenda muri chorale ego mva nturi mushasha ba muri ntuzenya nindi mushasha ego wow yes Dia Magri rero novuga yuko aje muri entertainment aje kuririmba aho aherutse kudushira hanze igikorwa kimeze neza citwa umusirikare igikorwa twabona yuko video yaje nyene irimwo donc video uyibonye naho woba wakuyemo amaji woca uyiha image nyene ukavuga uti yashatse kuririmba ibi so ni video twabonye wari wambaye muzu z'igisirikare uririmba ibintu by'igisirikare indirimbo wise umusirikare tugiye kuri YouTube yawe tubona niyo ndirimbo itanguye kujako niyo ndirimbo wahereye ko muri career yawe yo kuririmba nka solo bigenda gute byakuje mu gute kugira wumve nyene ko tangura ko ndirimbo umusirikare haraka histoire kinyegeje inyuma ni kuri nta histoire inyegeje inyuma gusa ntibikunze kumva benshi gutahura benje ndakunda abasoda cyane cyane rumva basi novuga gute gukunda ikintu uracumva basi mvuze gukunda uracumva nda umusirikare pe kuva ndi umwana mutoyi urumva guys akaide ko bakerageze kukuzamo nyene ukashaka kugira oya kuja mu gisoda oya je suis pas assez forte kugira igiki rero cyatumye ukakunda kubakunda gusa kuma ama histoire yabo nabayeho n'abantu bakunda abantu genre kuja gutabara umuntu utanazi utazi niyabo utazi ni ibintu bisiga ubwenge donc ubundi ko ndakura naho ndabitahura mwankira umwana avuga ati wow sondezeho ni ibintu genre nyene nkunda cyankura ndabakunda ndakubwije kuri bataratubuza kwambara amastili yanje n'amatastache abantu batwakura n'ubu urazifise muhira oya nyene urabyumva nyene ko itegeko n'itegeko turabe nyene uzibigenza nyene sino mu gukura kwanje abanzi nambara tastache gusa na anniversaire yanje ya 2020 twambaye tastache tastache urumva ko atari vyavuba gukunda abasoda abasoda n'abantu novuga yuko bitanga cyane wewe ucuhitamwe kuririmba uririmba akazi k'abasoda donc igikorwa bakora mbega iyo ndirimbo tuvuge yuko turavye ukuntu yanditse woba waragize wararondeye nk'umuntu ayikwandikira nk'umuntu yoba asanzwe ari muri ico gikorwa c'igisirikare akakubwira ati twebwe tubayeho uku kwa Diane kugira uronke inspiration yo kugira wandike inspiration ndayifise ko nanje bakora ni naco cyatumye nyenda bakunda you know ibyo bikorwa vyabo nyene nibyo byatumye ndabakunda donc kwandika rero nigeze bingora nayanditse 2014 yeah nayandika ndayibika ko navuga nti ndagera kuririmba mugabo ndandika ndafise n'izindi nandika ariko iyo onye yo nayanditse numva umutima vraiment abasirikare ni iki vraiment ni iki franchement ni iki n'umuntu muki nsanga rero mu nyuma ni nka don Imana yashyize mu gihugu kuko atari Imana gushize mu mutima nivyo kunda wow hama bica biza gute kugira wiyumvire rero kugenda kuyisohora
parce que urumva araheze igihe kinini Ego, apepe 10 ans, imyaka apepe 10 10 ya. yanditse Donc hari habuze kugira ntuyisohore urumva namye muri jewe nzi ngo un jour nzoririmba nubwo ntabona inzira hayo urukino raciyumvamo peut-être n'igihe kitari bwashike mugabo ndavuga ati mana ndakwinginze vraiment nivyakunda nkatera intambwe nkaje muri studio nkakora indirimbo nzoyere kuri iyi ego ibizokurikira vyose iyi nayihereyeko Imana rero nyakigongo ciramfasha birakunda dia ntitukunze kubibona ku bakobwa kuririmbisije nka zijya mbega byarakoroheye uri donc muri studio watubwiye ukuntu byagenze inspiration ukuntu yaje ku nshuro ya mbere urumva indirimbo uburirimbyo ukunda ntibinakugora iyo uri kuri recording urumva uranyereza gusa yene abari ibintu wiyumvamo ariko tuje kuri video cyarakoroheye kanza kumva yuko kwambara zijya mpuzu harirahiye kwa twasorenganya ukwagwanya karenganyo oya ntarenganya oya harirahiye kwa twasorenganya ukwagwanya karenganyo oya yari reve yanje umva wari usanzwe unamenyereye kuzambara ivyo tashi nisanzwe kuko wabaye ubujije nyene mugabo ndavuga nti kugenda nyene kugusaba uruhusha rwazijya mpuzu byaje gute yasije nari rusabye donc jewe narishe amabara by'icharge abandi barabo abimenyereye nyene ngine babisaba zari za vrai sinzi vraiment ntabyo nzi n'ukuri sinzi kubiraberega numbo naho ndabakunda sindabazi cyane byabo ntabyo nzi birebire ego umva ntuzi ko ari za vrai zari pirate je ni nko ushira ngo somenya ngo ni ya vrai kugira ngo ni ya fo ntabyo nomenya vraiment indirimbo rero muriko murakora nka video iryari rya mbere iki cyakugoye nyene avuga bya bintu tasino bihagarika bya bintu ko bigoye nkuko ikintu cyo carangoye bwa mbere ni kwikomporta kugira udufye tw'abakobwa urabona nyene byarangoye vraiment abakobwa mu ndirimbo y'igisika hari utuntu nyene hari utuntu nyene ushobora kugira nyene kwa uri umukobwa utuntu ushobora kugira mugabo umuntu uzacambwira ati ibyo bintu ufite byawe vraiment reka dukora uko byo dufye rucura he kuko basi byanje si cyane si cyane vraiment cyangwa nk'igisirikare rero nk'umusirikare bice biranyorohera cyangene kubera ari indirimbo y'igisirikare nico gituma byanse mu buzima busanzwe nyene amaseri ngo oya vraiment si cyane si cyane n'ukuri indirimbo ngiye irasohotse iragiye kuri YouTube shasha YouTube ari igitangura ndibuka yuko nayibonye iri ku bantu bakeye cyane nka 20 kombye gutyo ariko ubu indirimbo yarakudugije yaduze cyane YouTube yaduze ku ndirimbo imwe abantu bariko baribaza mbega Dia Magri agiye kubandanya gute Dia Magri mbega ni wa wundi agiye kuguma turirimbira indirimbo z'igihugu canke hari systeme rero agomba zemo rero izokurikira indirimbo y'igisirikare parce que turumva ko wayiririmbye ufise donc ari inspiration nyene wari usanzwe usikiri muto bigiye gukurikira gute nakubwiye yuko ijya ni sezerano navuze ati si une fois bikunze nkinjira muri iyo nzere kuririmbira igisirikare n'abanyagihugu sivyo muganishira gisigura ko nzobana yaguconye oya nzovanga nzorimbiza urukundo nzorimbiza ubuzima you know kizokunyereka yo kuraririmbiye urukundo utazi kwibebeza ariko kubera ko amakomantere menshi yo bambwira ngo duhiyinde nyene turabe nyene ikibindi bintu turabe nyene ingene nzobahindura c'est vrai nzovanga nzoririmba urukundo ndirimba ubuzima ndirimbira Imana ndirimbira igihugu nzobivanga mugiye ikurikira nzoririmba ubuzima genre tutubamo bwa misi yose Dia indirimbo herutse kuririmba umusirikare nizihe commentaire umaze kuronka benshi baranduka baragututse
Yego Facebook baranuka muga Facebook ibyo nibisanzwe vraiment. Je sindi kwigorana bafise. Sinzi. Barantuka biki bikurimba ibirofa ibaze kuvuga ngo ndiko ndirimba ibirofa ndiko ndirimbira ingabo. Ushaka kwibaza. Yabishakira urukundo batemwe urukundo. None ibaze narimba urukundo baje bavuga ngo ndasara. Hoho rero badashavuga ati gwaye mu mutwe. Iyana nibyo bishakira. Oya nabasatsi. Mugabo umuntu wese nyine nabona iki. Nta kuguru babona nyine ntibabona ka makeup wari wakubise ko ishapo. Neza ka makeup reka. Aka gatatuwaje ntako babonye ariko ko rukundo. Hewe. Ya nivyo abantu baba bashaka parce que hamwe bw'abakobwa nibyo baba bashakamo. Ndabizi yuko benshi batangaye babonye umukobwa. Tumenyereye ku bahungu. Ndabizi ko benshi batangaye babonye umukobwa ariko aririmba indirimbo y'igisirikare bro. Ariko abakobwa b'abasirikare nabo kwera iki genda bakunda ndabapressya. Ndabapressya gozo baba bari sexy nabo baba bari beza ngo bari naturel baba bari beza. Sinumva impamvu rero abantu benshi babipinga navyonse. Uti rero ugomba ukurikize indirimbo y'ubuzima. Ba ni bibiri ndashaka kuririmba n'abana canke y'ubuzima tubamwo. Ikizonyorohera nico nzokora mu gacane cane. Shaka kwifokaliza kuri yo y'ubuzima. Bega nyuma yo gusohora irya hari nk'aka message kavuye hejuru yoba wararonse nyene bagufelicita canke baguha nk'umubonano ibintu nk'ivyo. Oya vraiment wambesha. Gusa nanose message y'abasoda bashimira vraiment dukoze ku mutima nk'umwigeme twa tuzi ko bibaho genre ntibavyumva nabo. Bure basigaye bagenza abasoda kandi I'm proud of Ndagiye cyane kwa bagenza basoda. Shora guhana kamapu nyene mu gaciro ahantu fresh. Ibikunze nta na kimwe. Wow, good. Yeah. Yes dear. Twarumvise style waririmvyemo nyene ari style tumva yuko nyene ari igisirikare. Ariko ugerageje kuraba watubwiye uko ugombuze nyene mu zindi style uririmba urukundo kwa. Ntitwari tubizi ku bakobwa baririmba ngaha mu Burundi. Bakaririmba iby'igisirikare. So urufata umwanya ugakurikirana bigeme baririmba ngaha mu Burundi bose. Yega duse bake. I mean abariko barakora ubu. Ni bake. Ni nkabangahe ubabu. Abariko barakora ubu nibaza ko ari nka babiri. Bariko bara genre ni Van Ice na ntuze na Monia Fleur. Niwo ubunye bariko barakora cyane. No bariko barakora. Mugabo hakaba hari n'abandi bakoze ba Natasha voilà na ntuze na Meiri ba muhoza ba Esa bande barakora mugabo abariko bara cyane tuzi cyane ubunyene ni Monia Fleur na Atuka ni umwanya wabo umuntu wese n'umwanya wiwe vraiment umwanya wiwe yes uhuru bakurikirana dia ndakubaze nk'akantu wumva ko nk'umwigeme wumva yuko uvuga uti wow ndi proud no apana ruko yoba ariko arakora cyane no munsi me wakuze uvuga uti nakuze ndamukurikirana enjo nzokorana nawe ninde uburundi nshakindi nyene baguma bambaza after kumuvuga ukiririmba indirimbo y'ukunda ndamukunda Vania Ice ndamukunda cyane Vania Ice ndamukunda vraiment muhamuciringa nyene mukaganira oya nituziranye iwa ndamubona guco wowe nyene mu burya urushaho gukorera mu mugwi muga umuntu ukamukora ku mutima genre umuntu mugasanga nawe akoze ku mutima ndamukunda Vania Ice indirimbo ya Vania Ice ukunda chugafiringa kidogo c'était moi yeah cyandire bonane ko yari akatruko karaga true story kwa Vania Ice wowe ikundira iki cyane yarakoze none it's life n'ubuzima yari ubuzima yeah tujya turi lyrics nawe tuba twarakoze ba oya gusa ndabizi ko ari ubuzima kandi n'ama challenge abakobwa bahura nabo c'est vrai n'abahungu barahura navyo mugabo n'ubuzima duhura nabwo yari byukuri ari tujam donc ushobora ugafiringa kidogo nyene sindayizi yose genre ndayizi duce mugabo muri dushe nyene ugafiringa ndashiramo beats nkadirimba genre gatoyi oya nayo nzi neza nayo nzi neza oya c'était moi c'est kare ndakubwirire ndagufatire nane ndagufatire ushobora kuza ndi mu baniga numva ari sawa
ndayiza akantu gatoya Kanagufatira kagame kidogo. C'était moi. Vania Ice. Anyway, apare yuko wowe ukunda Vania Ice indirimbo ziwe. Mu buzima busanzwe umukundira iki? Sindamuzi. Nakubwiye sindamuzi. Mugabo iyo umuntu ariko aravuga uko yifata urabona ko hari agaside gatoyo ubu ukunze. Tagiye? Ntayo nzi nakubwiye ko atayonzi nayo nzi neza. Yarigeze kuvuga yuko ko bari nka true story kandi amaze no kuririmba true story nka zibiri. So nawe nca ndakubaza. Office nka projet yo kuririmba true story. Oya. Peut-être que nacho ndayiririmba ko vianje. Nta view nyene ufise ku buryo wumva ko vianje nayikoze ni nyene umusirikare. Yeah. No, nawe umusirikare mugabo. Nakuze mvuga ni I wish one day. I wish. Umunsi umwe ntuzodutamo nka true story k'urukundo. Gwashikiye genre kubabara ni oya n'ukuri no wambeshe. Nta rukundo ugize rumbabaza jewe. Wapi? Ariko nyene urakunda tu. Nene uradakunda. Na uradakunda. Nanu. Ndakunda mugabo ndakunda. Mugabo je suis pas déjà ndakubwira gadrisse. Ukunda abasirikare. Mu buzima bwanje byaranyafix kandi byaratumye mba ikindi kintu. You know. Nta muntu je yoza kumbabaza. Ndakura Imana yo mwijuru. Umutipe ubonye yatanguye kugira uko deja ndabyinjira mo ndabizi ko birashobora gushika canke nibishike. Nukuri ko Imana je nta muntu je yombabaza. Nta mutipe yo kubabaza. Ntibikunda. Oya, numwana w'umuntu. Nakuze nzi ko ibibabaza ni byinshi kuko n'umusirikare arababara kandi akababazwa n'umuntu atanazi. Akisacrifice. Ibaza rero je ndavyigiyemo ndabizi. Ndabizi ko ndabigiyemo kandi bishobora kumbabaza. Mbabazwa niki? Bisigura ko abumaze guheba ari wo benshi kubamaze guheba. Wasico? Ariko nta muntu yambabaza franchement ndakubesha. Kandi noneho kandi kuri television reba ndiko ndabesha hari abazombeshutse. Nta nakimwe, nakimwe. Nta rukundo rurigera rukubabaza. Ngo oya nukuri kw'Imana. Oya urukundo oya nukuri. Nuvuma mbazwa n'umugenzi. Umugenzi mpamve ashobora kubabaza vraiment akakubabaza pe. Mga umutipe. No. Ntibikunda. Urababara nivyo mugabo biramara ijoro rimwe abiri. Then uca wibagira. Mugabo c'est pas une histoire de la vie. Ngubugwaye ngo toute la vie. Non, kamera n'abahoga turafise umutwe. Ariko umenye ko uri muri bake. Oya, nta na gato. Ya des femmes fortes. Ego, bavuga ati ndinjiye muri relation ni bibiri. Soit birapasa, soit ntibipasa. Donc, witeze ko bipasa. It's fine. Bina anagiye okay. Bye. Birashika yera umutipe nyene ubone ko ariko arayumva nyene ugerageze kumusaba. Biramusha. Kumusaba imbabazi umunyene. Jewe ndamusaba imbabazi. Yes, oya nukuri. Imana yarabindinze. Agiye Bye. Chirondera uwundi. Ntawe ndondera je sinondera umutipe. Ndamurondera kubera. Ivyo shikanye umutipe ukamubona. Ego birashika. Ukabona umutipe ukavuga ati wow. Il est beau canke iki mugabo c'est pas toi yuko uguma wiruka. Après toi bakobwa on est des princesses. On est des fleurs, on est des lumières donc utegerezwa gufatwa neza. C'est pas anu yuko uri kunyuma abatipe c'est à eux. Muri imyaka nyene ivyo uri kuravuga. Sisi ngeno igusigurira ntavyo mbona. Ntavyo mbona ingeno igusigurira. None ufite n'umumenga ni suje twaba tugira ndeze igibagira n'ibyatuzanye. Yeah. Twaba tubigira birebire. Bon, muri make dia kwanza ntari Marie. Jewe ndafise famille. Ndafise famille. Bisigura urafise umwana. Tisabana. Okay. Mais nturi Marie. Nturi Marie kuvuga nakubwiye ko mfise famille. Oya wavuze ufise abana no wavuze. Nene bana si famille. Wavuze kubana n'umugabo.
nuko nyene ndafise famille yanje ya nuko cyane ne kutari kurasobanura nere sobanura iki batushaka basi okay bana n'umugabo n'abana yego yego nivyo bintu by'inkundu wari kuratubwira ngo nta mutima none ndakubaza none sinabiciyemo no narabiciyemo ndabizi kandi nubu nakubwire nubwo uvuga ngo iki urazi ko abagore tubatanta n'ibintu byinshi mugabo nazi ndabwiye ko hari abagore très forte hari abakobwa très forte udashobora kumundanira uburofa urumva ngo nuko ngo ufise ngo mahera ngo ushaka kumufata uko ashaka oyasha nasa amaboko yo gukora bike vyiwe mbwa harimwo dignité Dia kuba ari Marienne ubwo sico gituma yanyankiye ko atandirimbo z'urukundo nyinshi azoririmba nzoyiziririmba naye kubwiye ko nzoziririmba wallahi nzoziririmba uririmbira umuti ugenda uririmbe ngo ndagukunda mbe urazi ko urukundo ari rwo abantu bubatse warubize ukubita umu king video ngaho nyene agukoreko ankora ko kubera ankoreko gute Gatrice ankoreko bon hariho nyene kuntu ba muri feelings nyene muri video ukorako nyene mwiko mukura muri imbira ubanza ko umuntu ari romantique cyane urakunda ibintu byo gufilinga sana yes nayiko ndavuga bishitse umutipe wawe akavuga ati wow uno munsi indirimbo y'urukundo yayumvise mwagiye muri studio akayikunda then ayikunze akavuga ati nshaka kwijamo nk'umukenga video wo mwemerera ndabona nibaza ko atawewe nyobwiwe nyene ntivyo kunda nivyo kunda kubera bona byakunda ibintu byo kuririmba ariko warabigiyemo niko ndabikunda cyane rwose urukundo cyane bishitse akakubuza kuririmba oya navyo woheba dejo naratevye nongere ndabivemo ocagura kuririmba oya nivyo kunda none uba mwayivuganye kare bien ava yes dia ngaha mu Burundi abigeme bariko barakora cyane nkuko watubwiye ko hari n'abandi batariko barakora kandi abo batariko barakora barafise igituma batariko barakora ego bega wowe ntabwo bufise yuko ushobora kwisanga wagiye muri abo batariko barakora cyane bivanye n'impamvu zinize jewe burya sinkusi ndi umuntu akozwe muri kote iri negative na gato ikintu cyose ndizera nimba nagitanguye nimba iyinya byakunze pourquoi pas niya kabi bitokunda ntambamye zo imbere sishaka no kuziyumvira donc jewe ngumana kote positive abo bariko barakora tubona yuko bariko barakubita indirimbo nyene bafururiza yani basohora ukwezi kumwe yindi ukwezi kumwe yindi tuvyitege no kuri dia sinabaza ko nzoja mu mifururize nkiyo onye mugabo nzokora muri make ibyo byo gusohora cyane ukurikiza cyane si donc si byiza numva mengo ntabyo je no shobora numva mengo no kwiha umwanya ntabyo woshobora genre si vyanje numva nyene gucya cyane numva mengo ntabyo nyumva ko uzohava ugenda mu mezi 2-3 usange nyene wa banyibagiye umwaka kubita oya pana umwaka kameme nk'ubu unye iyi ndayifuza kwisora entre mu kwa gatatu no mu kwa kane ya kabiri gutyo apana ngo bimwe by'ukwezi ngo ndagiyeyo nk'ubu ngo yindi ngo yasohotse sha ntabyo noshobora vraiment ya dia akanumva ko usangiza abakunzi bawe ukababwira donc nko kubaremesha urashobora kuba babonye irya nk'abashize kama commentaire ari negative wewe wayakiriye gute hama uci tubwira akajambo babwira nkaho bashize kama commentaire negative ubaremeshe naka amakomantere negative kubisanzwe haje ntaho bari kubabwira wewe baba bari kubaribwira bo nyene nukuri umuntu agukomanse na babonye ndadisoma bien sûr kandi cyane muga haje ntiwa nukuri kw'Imana iyo umuntu urazi iyo umuntu ariko arakubwira nabi niwa abashaka kugira iki kuba ko mu mutima wari amena urumva ntabari kabwira wewe haje nukuri kw'Imana abashaka kumva ko wewe aremurutswe mugabo ngo ndambwiye ni amahoro ahari hose ha mibazo byo bihimana seto sikubera wa mutima w'igisirikare office oya nice gituma commentaire zizire hariga urazi ko hari abaririmbyi cyangwa abaririmbyi kazi baca bazifuta abanya commentaire negative ahubwo zinyenye utaziboye byo bari biki wakoze iki
nico gituma mvuze ko ari wa mutima w'igisirikare nyene Yeah. wifiti oya ni baba bagukunda kuko nta muntu akwanga ashobora kuraba kuko uraziga bagiye bakuraba bagiye baguta kuri Facebook nibo bagenda muri YouTube bakakuraba none baba bakurabira iki baba bashaka iki essentiel nuko aba yaravye tu oya no baba bagukunda ni kuri ko Imana baba bagukunda unashira ko commentaire negative baba bagukunda gusa ni bya bindi muri abantu singene bameze abantu badashobora kuvuga ikiri muri bo canke iki niho bafise ingorane baba bashaka kukwivida no kwideshaja je ko nta umuntu mwanzi none dufike n'umuntu atanze kugira mbwire nawe ntatanze yongera nawe gute niho bafise ibibazo si jewe ya bahumurize rero babwira ati vraiment ijya mwarayibonye abashizeho commentaire negative muhumure yego vraiment bahumure batekane umutima nimba bafise ikibazo basenye Imana ibakemura ikibazo cabo hama nanje bientôt dasori yindi bose bakomante neza para nabi neza wow dia Navumenga no gushimira yego hari ikintu cyari gikenewe tutavuze oya Jen baza ko byose twabivutse gusa nashika nshimira abafana banje vraiment baranyeretse ko bakunze indirimbo yanje cyane nukuri ibaza mu ijoro rimwe yari kwije igihumbi urumva ni ikintu ntari nitetse ndabashimiye cyane gose babandanye kuko ntabafise ntacu no wandi yego vraiment ndafise umufana nacu buri ubundi wibagiye no gukorera promotion imbuga za raza abantu badukurikirana exactly yani nk'ubu ukacubona uvyutsa mu gitondo bakorokeye kuri YouTube Facebook ngabo basi mbere ni wewe nawe urazi ko ashobora bikoze cyane je nyene wewe mana yaje barabizi hasi no wenda kumenya ndakubonye niki ndavuga ati umutipe vraiment arakunda umusirikare pe n'abandi bose rero ndabashimiye cyane gose batumire ku mbuga zawe yego imbuga na dose ni Diamagri ari Facebook Dia muracumva ni D na I na A Magri uri kurandika magi nyene ukandika na gezi ibiri ushira ko R ndende ugashira ko na Y canke ye na Instagram nuko nyene byose na kazina nyene kari unique ni Diamagri ndashobora kwandika ngo usange wundi muntu oya nibaza ko atamundi sinzi navyo maze yes nibazo yuko mwaryohewe sana utaravye ikiganiro cyo santuka nibazo ko yahombye parce que nticyarambiraniye ntitwaganira ibintu bizi Isaac TV. Oh.